ubu nyene tuvugana bari bajeje no kurungika yindi arrest mu matelefone yacu kuko hari ikintu kigomba bitumenyesha imbere y'iminota nk'itanu nimba ari misiye zigomba zize tubimenya hakiri kare. Ubwo nyene baca babwira ko ushobora kurondera ahantu wikinga nimba ari mu nzu amadirisha mu kugara ni muke kugira amaekra aba avuye hejuru ntagire umuntu ashobora guhitana canke agire uwo yononeye ubuzima bwiwe. Nuko bimeze. Wewe hari ivyo uba urabona byo ko ravuga biko biraca hejuru, hari ivyo urabona? Okay, n'ubu mukanya bihejeje guturika turabibona hejuru uretse ko ejo mu masa 8 z'ijoro ndiko ndatambuka ari vyanciye ko hejuru mugabo naragerageje ndiruka ariko sinashoboye kubibonesha amaso yanje kubera ko baca babifatira hejuru basanga biguye nk'ahandi hantu taba uri ariko turabibonesha amaso yacu babiko biraba ngaha. Kuva ku munsi w'ejo wa gatandatu igenzo rya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 hari kurasana kudasanzwe hagati ya leta ya Iran n'igihugu cha Israel bafashijwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Nibitero vy'imisi ibiri ariko kandi bimaze guhitana bamwe mu bagize leta y'igihugu cha Iran harimwo imboneza yamaho ya Republika ya Kiislam ya Irani ni Al-Hussein Khamenei yaratwaye imyaka irenga 35. Yitavye Imana ku myaka 86 yiciwe Tehran mu gihugu ca Iran. Mu mugambi wo guhorera Ayatollah Khamenei nuko igisirikare ca Iran cyavuze kiti tugiye gutanguza ibitero bikomeye kurusha ibindi vyose vyabayeho mu mateka ya Iran. Nayo President Donald Trump wa Amerika nawe akaba yabishiye avuga ati niba bitinyuka tuzobagwanya n'inguvu zitari bwaboneke n'umunsi numwe. Hari haciye iminsi leta zunze za Amerika igabisha Iran ko izokora ibitero kuko leta zunze za Amerika ivuga yuko igihugu ca Iran gitemerewe gutunga ibisasu vya kirimbuzi, nayo igihugu ca Iran cyavuga yuko leta zunze za Amerika atabubasha ifise bwo guhagarika ivyo bintu. Bamwe mu bategetsi rero kuva ku munsi w'ejo bakaba bamaze kwitaba Imana harimo Ayatollah Ali Khamenei. Uyu rero akaba yishwe ku munsi w'ejo wa gatandatu akaba yiciwe aho yarasanzwe aba ndetse anakorera. Uwundi kandi yishwe n'umushikiranganje w'umutekano yitwa Amir Nasir-Zadeh. Ayo kandi televiziyo y'igihugu ca Iran ivuga ko rero n'utwara ingabo z'ico gihugu Abraham Musavi nawe nyene yishwe mu bitero vy'indege igihugu ca Israel na zimwe za Amerika bakoze mu gisagara ca Tehran muri ico gihugu ca Iran. Ariko kandi nuko Tehran yanemeje urupfu rw'umukuru kandi w'ingabo za Revolutionary Guards General Mohammed Pakupul. Ariko kandi ibinyamakuru byo muri ico gihugu harimo ikinyamakuru ca leta kaba catangaje kandi cemeza urupfu rw'umukobwa wa Khamenei, umukwe ndetse n'umwuzukuru nabo nyene bishwe muri ivyo bitero. Ariko kandi isoko y'amakuru yo kugwego riperereza ni agisirikare muri ico gihugu kaba rero vyabwiye ikinyamakuru CBS News ko muri rusangi abategetsi ba Iran barenga 40 bishwe muri ivyo biciwe muri ivyo bitero. Igihugu ca Iran naco kaba cyatanguye kwihora kuva ku munsi w'ejo wa gatandatu bariko bararasa mu mareta atandukanye asanzwe hari ibirindiro vya gisirikare vya leta zumwe za Amerika, harimwo kurasa mu gisagara ca Tel Aviv mu gihugu ca Israel ndetse abarenga amajana 2 amaze kwitaba Imana. Ahandi barashe ni muri Qatar, muri leta zumwe z'Abarabu, Bahrain. Twavuganye n'umurundi ari muri leta ya Abu Dhabi aratubwira uko bimeze. Amazina yanje yose nitwa Niyambere Roche Parfait ariko izina nkoresha kuri social media ni I am Loicon. Nkaba muri leta zunze ubumwe z'Abarabu mu gisagara citwa Abu Dhabi. Aka kanya tuvugana muri Abu Dhabi bimeze gute? Narijya tubona yuko kuva ku munsi w'ejo hari iturika ridasanzwe ry'ibisasu Iran iriko iratera muri zimwe z'Abarabu, mbega aho muri Abu Dhabi ivyo bintu biramaze kubashikira murabibona? Okay, ibi bintu byose muguma mubona mbere byinshi muri byo biriko bibera muri Abu Dhabi
mu kirere ca Abu Dhabi, ariko umutekano ni wose kuko mwaka kandi tuvugana ndi muri supermarket urumva bariko ndatambuka. Umutekano umeze neza uretse ko gusa Iran iguma itera amamisire ino, ariko kubera ko ikirere gicunzwe bazifatira hejuru zitarasambuka. Mu majambo make ubuzima burabandanya nkuko vyari bimeze, uretse ko ikirere nyene cugaye indege zidashobora kurengana za gisirikare. Kakanya nuko vyifashe. Hari tangazo rya leta canke ry'ubuserukizi bw'u Burundi wamenyesha yuko mutosohoka mukaguma mu mazu yanyu? Ubu nyene tuvugana bari bajeje no kurungika iyindi arrest mu matelefone yacu kuko hari ikintu kigomba bitumenyesha imbere y'iminota nk'itanu. Nimba ari misiye zigomba zize tubimenya hakiri kare. Ubwo nyene baca babwira ko ushobora kurondera ahantu wikinga, nimba ari mu nzu amadirisha mu kugara ni muke, kugira ama ekra aba avuye hejuru ntagire umuntu ashobora guhitana canke agire uwo yononeye ubuzima bwiwe. Nuko bimeze. Wewe hari ivyo uba urabona vyo koravuga biko biraca hejuru, hari ivyo urabona? Okay, n'ubu mu kanya bihejeje guturika turabibona hejuru, uretse ko ejo mu masaa 8 z'ijoro ndiko ndatambuka ari vyanciye ko hejuru. Mugabo naragerageje niruka ariko sinashoboye kubibonesha amaso yanje kubera ko baca babifatira hejuru basanga biguye nk'ahandi hantu taba uri, ariko turabibonesha amaso yacu biba biriko biraba ngaha. Hari ubwo mu bene bw'igihugu buhari canke nkamwe muri abarundi muri hiyo mwamumaze kwiyumvira gutaha? Okay, ubwoba nibwo bura ariko muga gutaha navyo turiko turiyumvira kubera ko umutekano mu majambo make umeze neza, uretse ko gusa umuntu ashobora kwiyumvira ko mu misi iza no ko umuntu atamenya ivya kazoza hamwe leta zunze ubumwe z'Abarabu zokwinjira muri izi konfli ugasanga nazo ziratanguye kurasana na Iran, bigashobora gukwega akarambarenga hagasutamiza intambara. Ubwo bwoba bwonyene umuntu afise, ubundi bw'abantu bose barasohoka hanze bakaraba ibiriko biraba, ukabona ko nabo nyene batanga. Nuko bimeze. Hari tangazo ryo rirasohoka ribabuza yuko mutoja ku kazi kubera iryo turikanye n'iryo bisasu, urumva ko muyibona hejuru, mugabo barabandikira message mukabona ama alerte mu matelefone yanyu kugira ngo mwinjire mu mazu. Eske akazi karabandanya ko nibuga vy'indege bitariko birakora, ubona musirikirasyo abantu movement koko ihari? Movement irahari, ubuzi burabandanya, ama supermarket aruguruwe, abakora ubuzi barabandanya. Kuva ku munsi w'ejo nyene wa gatandatu amashirahamwe y'indege atandukanye kabahagaritse ingendo kuko avuga ko atizeye umutekano w'ibirere, kuko hari uko kurasana hagati y'ayo mareta kuko bariko barasana amamisire kandi aca mu kirere. Kugeza ubu mu gihugu ca Iran batangaje imisi 40 yo kunamira ndetse mu nzira yo guhicubahiro inomboneza y'amaho ya Republika Islam igihugu ca Iran Al-Hossein Khamenei. Igisigaye no kumenya mbega ninde atasubirira uno Al-Hossein Khamenei Ayatollah.